Sama iminota 24 turacane mu nama ya sport yacu. Ubwo rero iyi match bisa kutwirindira kuko tuzunagirana byinshi tubivuga ko uko izoba yegereje ari byinshi bishobora guhindukira. Sinabona ashobora kugira gutya akivuguruza akavuga ati igihe nari narabwiriye Barcelona ko mukomeye ubu niwo mwanya wo kubereka kie ademoral kumani. Ngivyo twinjira muri championnat y'ikiciro ca mbere mu gihugu ca Spain ni La Liga EA Sports. Birumvikana ko muri no weekend izo bigeze kuri journée ya 23 ni match zitoroshe zakwa ziriko ziraba ariko duhere kuri Barcelona n'umundi tujijaniranye ku mugoroba ku munsi saa 10:15 iyi ekipe ihagaze kuri Spotify Camp Nou iraza kuba yakira ekipe yitwa Mallorca. Ni mu rugamba rukomeye cyane iri kigwaniramo na ekipe yitwa Real Madrid sumvye inota rimwe. Barcelona ifise ama absence y'uwitwa Rafinha ndetse n'uwitwa Pedri González Lopez badahari. Hari ikidasanzwe kuri ekipe yitwa FC Barcelona shohava kishikira yakira ekipe yitwa Real Mallorca. Ni ekipe zidahagaze kumwe wanashaka mugabo Mallorca no munsi ravye iri Mallorca ni nziza gusumba mwaka weze. Yeah, of course. No munsi ni ya 14 n'ivyano bashobora kuba biyumvira ibiharuro. Ya 14 n'amata 28. Ariko itunze Vedate muri gusumba abataka match. Barcelona ku munsi de l'équipe yitwa Mallorca itagira na fingi itagira Pedri González Lopez hari arunda dahari. Basanzwe badahari ni ba Gavi. Bari mu kondoka. Meme na Andreas Christensen no sinmushiramwo. Hari cyumuntu bava cyiyumvira kidasanzwe muri no match. Usivye kubona itsinzi ya Barcelona. Ni uno munsi match za Barcelona uri kurazanaliza muri La Liga. Ata equipe bon dufata karo batawe na Real Madrid canke bahure na Atletico Madrid yuwo dushobora kwinjira muri details zituma dukompara abakinyi performance bamaze mu gihe tukaraba tibega ikibuga kizoba kivuze iki n'ibindi gihe bitandukanye. Iyo Barcelona canke Real Madrid bakinye ni yindi migwi yitwa kisanzwe muri La Liga. Buriya gutsindwa kwabo tuvyitega nka surprise kuko kuma plan yose yaba Barcelona yaba Real Madrid baba bameze gute baba ba favori. Ariko ikintu gica kiza kuraba n'uburemere peut-être bashobora gusanga match ifise contrairement nuko abantu bakurikirana inkino bari bagize gute bari bavyiteze ko ucumva ngo Barcelona yaza kuri Stade Camp Nou waraba equipe izakira ugasanga ni ya 14 ucumenga na 3 bazotora asanzwe yigwe na 3 asanzwe mugabo je ikintu nca ndaba cambere est-ce que Barcelona mentalement iteguye gute tactiquement iteguye gute ndetse na pressure iri nyuma yabo imeze gute kuko nizo anje uraba mu rukino none Albacete ugira ribananije kwera ko Albacete isabakinyi bari comparable na Barcelona ugira ngo yasezerere Madrid kwera isabakinyi bari comparable oya kandi sinemera ko Albacete ziriya nguvu yazigize ngo nuko iri ku kibuga nka kiriya ndazi Barcelona produce performance nziza iri ari exterior ku kibuga kigiteye ubwoba gusumba kiriya cha Albacete. Rero musi faut voir izo anje rimwe na rimwe kuko tout dépend ya Barcelona gusumba uko vyo dependa kuri performance ya equipe yande ya Real Mallorca. Real Mallorca bwa mbere no muzi ndayibona nka equipe bategerezwa gutira attention kuko equipe igifise mu bitera gira kabiri nyuma ya Kylian Mbappe w'itsindo 15 kiri na Mallorca muri equipe igwaye iri mu kanca 14 birumvikana ngo ni equipe ishobora kubidependa ku muntu yitwa Vedate Muriki. Ico ni cambere nimba equipe idependa ku mwataka tukaba tuzi ko wewe defensivement n'ubundi kibazo kigifise egare uko tugomba kwitega Barcelona iza muri version ya equipe itsinda vyinshi kuko ndatsinda vyinshi bigaragara ko ushobora kwisanga difficulty imbere y'uwitwa Vedate Muriki. Ikigira kabiri Barcelona iri muhira wisanze ugomba gukina avant yuko Real Madrid igira gute ikina ino ni pressure urabizi yuko utsinzwe ejo Madrid igatsinda ibigukuye mu kibanza ca mbere babiyeze egare yuko bahaye motivation yuko Real Madrid itegura match ivuga ngo opportunity yo gufata ikibanza ca mbere irabonetse bategura match nk'abagira bapfe. Ikigira gatatu rero ndiko ndaraba uburyo bazojera ino calendrier nye ndikira basircharge ariko nubundi
Barcelona ndayibona nka ekipe kuko ugiye kuraba ibibazo umugabo witwa Detansuik yabajijwe byinshi, yabajijwe kuri Kaya Rafinha aravuga ati jewe ngomba kurindira igihe azoba aronse fever medical kugira ngo ndabe uburyo ngomba kumukoresha. Bamubaza igaruka rya Pedro avuga ati ibintu biriko biragenda nko twabiteguye, igihe nikigera Pedro agomba kugaruka inyuma y'ukwezi yahawe. Bamubaza kuri Firmino Lopez ati umwe mu bakinyi beza. Bamubaza kuri Lamine Yamal ati ico nibaza nuko ameze neza ariko akeneye n'ubundi kubandanya agenda yongereza ritme agaruka kuri Ronaldo Araujo. Urabona ko no muri press conference nta bibazo byinshi about Mallorca bamubajije ngo equipe ifise umwataka canke ngo equipe mu biharuro ibi nibi kuko nta anje ziriyo tworondera ava match ahubwo ikiri nk'inkuru twoza kurondera ya pre match mu gihe wabagize resultat mbi nko kunga yacaye gutsinda. Uziko Real Mallorca yamaze kubisinyisha burundu wa mwana Barcelona yagiriye duzo mwaka uheze muri absence ya Williams Jan Virgil. Jan Virgil n'ubundi arasanzwe se ni anje Jan Virgil arasanzwe ariko no muzugiye kuraba ku ruhande rwanje n'urukino nuvuga ngo La Liga yamaze kuduha iyindi shusho iyo Barcelona itsindwa n'aya ma equipe mato sauf Celta Vigo. Iyo Real Madrid itsindwa n'ano ma equipe mato canke inganya sauf Rayo Vallecano tuba tubona nkaho umengo ni surprise zabaye. Mugabo Barcelona no munsi yavize ikibazo niwo mwanya uravye abakinyi bari averti ukaraba absence y'abari kwa Barcelona niwo mwanya rero tubonera ko ibintu vyose Barcelona bakina bituruna ku mugabo witwa Pedri Gonzalez. Akazi ka Pedri Gonzalez karavunye umugabo witwa Frenkie de Jong ku buryo ku munsi weje hawe ikarata y'umuhondo atazoboneka ku rukino ruzokurikira. Tumvikana ngo tashe ya Pedri de Jong acayicanga niyiwe bikamubana vyinshi. Ni Pedri rega dahari kuko Daniel Olmo bamfu ugaca ukorokerezamo nka Bernard canke Casado canke Eric Garcia mu gihe Olmo yatanguye kuri bande canke Olmo akaba ari wakina umunani. Hari gihe bamaze igihe bariko bakinana na Olmo na Lopez. Iyo Olmo muzonye gukina nimero 8 Olmo ni mwiza gukina umupira gusumba kurondera canke kugarda. Mugabo De Jong tashe y'icicanga ni Rafinha nako ni ya Pedri Gonzalez adahari tukabona Barcelona igogo. Urukino novuga ngo Barcelona yaje gukina naka equipe ka Albacete yakinije De Jong n'umugabo witwa Marc Bernard noneho na Daniel Olmo agakina nk'umu nimero 10. Kandi bimwe mu bintu ndiko ndabona Freak ashobora ko ariko araharanira cyane no kumva ko Eric Garcia mu defenseur gusumba mu mediateur Bernard ariko aronderega umwanya mu match nyinshi zishoboka. Kandi nawe umumenyereza wa Barcelona avec touch ya Marc Bernard afise qualité ziri un peu particulière par rapport y'izabandi. Ukanaraba novuga ngo nivyo Barcelona iteze muri kazoza nkamwe Bernard yofatisha vyobafasha cyane muri mediane bivaye na style akira gusumba kubona Eric yarafatije muri mediane kuko nubundi defensive mashobora gutanga vyinshi de formation mu défenseur en plus wongere ko kwakiri iyo stabilité ufatiye ku magara witwa Ronaldo Araujo que ce soit mentalement que ce soit no mu buryo bwa physique kuko niho mwakinye imvune zidakunda korohereza. Ni cogera ko ndakubwira nti ashobora kuba ariko arategura ko Eric Garcia yitwa mu defenseur gusumba kwitwa mu mediateur. Ibi yenda bibona mu nzira ivuga ngo iyi equipe ya Real Mallorca nkuko azari yakivuze yo yipresent umugabo witwa Vedat muri kigusumba wundi na démonstration de force kuko ugiye kuraba comparaison y'abakinyi bafise ibiharuro vyiza haba ku ruhande rwa Barcelona haba ku ruhande rwa Real Mallorca. Barcelona wisanga ibiharuro bivugana mini yamara afise assist 8 n'ibitsinda 9 muri La Liga. Torres afise ibitsindo 12 na assist. Rafinha afise ibitsindo 8 na assist 3. Rashford ibitsindo 4 na assist 7. Mugiye kwa Real Mallorca Vedat muri afise ibitsindo 15 na assist. Na assist umukurikira Sam Costa afise ibitsindo 4 na assist rimwo. Uwitwa Mateo Joseph afise ibitsindo 2 na assist 2. Jan Virgil afise igitsindo akagira na assist. Kwanza afise assist 4 muri La Liga nta gitsinda afise. Ushize ku munzane equipe zibiri uza gusanga ari ibintu novuga ngo bidahura bitangana. Mugabo yibuke urukino bakinye nigo bakinye niyo match bakinye ouverture ya championnat bayitsinda ibitsindo bigera kuri 2 niba atari 3 ari mu gitsindo ca Lamine Yamal
bahenze 3-0 iyo ya 16 ukaraba ukavuga ngo Bayisanze ino muri- ekipe Vedat Muriki itamufise vyoyibana amazi muga ntibigomba gutuma Barcelona bijajara kuko nabo turazi ngo charnière défensive no munsi yabo umugabo yitwa Pajo Barsi Gerard Martin canke Eric Garcia hagati ya Garcia na Martin uwo yatanguye gakina na ko Barsi nta numwe afise poids yo kwampesha Vedat Muriki gukina umupira mu gihe Muriki biba vyatotse mu no maduel bataka barebare mu maduel aeriye mu maduel aeriye ni muremure ari costo gusubana ba defenseur ba Barcelona ivyo vyonyene biramaze kumva ko Real Mallorca uwo munsi yavyutse imeze neza ikabwira Barcelona ngo tugomba gukonta ku mipira yo mu kirere kugira ngo dukoreshe Vedat Muriki kuko turazi nitwaza hasi ku kibuga muradusumba gutembereza umupira mu utwibe muturuhije munadutsinde facilement umumose yadopte rero burya agomba gukina kugira ngo tubone intsinzi ivyo bikaba ari ibintu vyo kwegera Barcelona mugabo ndiko ndabona ku munsi w'ejo peu importe mugabo ni na Mallorca rega abakinyi bose Afrique yokinisha afise abakinyi botsinda Mallorca ni Mallorca qui souffre toujours contre les grandes équipes muri Espagne kuko ugiye kuri abagwera kuri journée ya mbere ko wabivuze Barcelona yabatsinze 3-0 Real Madrid kuri journée ya gatatu batsinda 2-1 bangana na Atletico Madrid muri gwa rutonde gwa zankino Atletico Madrid babona ko gutsinda bigoranye mu ntango za championnat ariko agenda kuri Bilbao yarabatsinze aho ni muri phase ya championnat waraba Real Betis yarabatsinze 3-0 Villarreal yarabatsinze 2-1 equipe z'uko izina rya Rayo Vallecano sinkuru muga yarabatsinze 3-1 nako 2-1 waraba Atletico Madrid bari bagize mbi partout muri match yaragarutse muri match retour irabekraza 3-0 equipe yari yabatsinze muri phase uno munsi baje gutsinda muri phase retour equipe yitwa Bilbao batsinze 3-2 nivyo ni barakina match yo gusubizana equipe yitwa Real Madrid mugabo urumva ko ni na equipe iseda cyane tutoyumvira nka equipe yagira create surprise ino saison mije no kunaniza equipe zuwa kari zikuru muri La Liga rero ivyoza vyose Barcelona ni imbere ya Mallorca Geno bifata nka surprise gusumba kazi Mallorca yo bikoze ikamerita muri rusange ngivyo rero ekipe yitwa FC Barcelona ku mugora ku munsi saa 10:15 mangarika izindi Kentera Gonzalez ni kibuga cabo Iglesias Villanueva bari muri VAR ni kibuga cabo Barcelona bagomba gukoresha neza cyane kugira ngo iri nota rimwe ribatandukanye na ekipe yitwa Real Madrid bataza kwikwegera bagasanga kuko barakina imbere ya ekipe yitwa Real Madrid iraza kuza nyuma yuko Barcelona iza kuba yakina Madrid yakina ku munsi w'Imana saa 4 z'ijoro Mestalla Stadium igihe cyazigana kuri zire mbere ko tuza kwa Real Madrid izo